Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri rya minsi Yezu yariko arasenga ahangijura ati, dawe ubutigu burageze, ninahaza umwana wawe nawe abone kuko ninahaza, yongere aho ubuzima budahera abo wamuhaye bose, kubera ububasha wamuhaye kucitwa ikiremwa cose. Ubuzima budahera nabwo nuko kumenya wewe Mana rudende y'ukuri nuwo watumye Yezu Kristo. Narakuninahaje kw'isi, nararanguye ibikorwa wanshinze gukora, none nahaze ubu dawe umpe bwa buninahazwa nari mfise hafi yawe isi itararemwa. Naramenyesheje izina ryawe abantu wampaye, wabakuye mu bandi, barabawe urabampa, kandi barazigamye ijambo ryawe. Ubu barazi ko ico wampaye cose cavuye kuri wewe, kuko amajambo wampaye nayabashikirije, nabo barayakira, baramenya vy'ukuri ko namuka kuri wewe, bongera baremera ko ari wewe wantumye. Nibo nsabira, sisabira isi, sabira abo wampaye kuko ari abawe. Erega ivyanje vyose ni ivyawe, kandi ivyawe vyose ni ivyanje. Muri bo rero ndaninahajwe, sinkiri kw'isi, yamara bo bari kw'isi, nanje nji wawe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Ni vyiza yuko mu buzima two kwibaza ikibazo gikomeye tuti mbega Yezu yasenga gute. Uwoza akagira iporosomwa y'ibisabisho vyacu sinzi ivyo yosangamo. Mu gisabisho canyu hari mwiki kibazo gikomeye, usenga gute? Kontenu y'igisabisho ikunze kukugarukamo ni kihe? Kuna ashobora kwibaza ati none kuko hari ibibazo bikomeye, munashobora kwibaza ko tuvuga ko Yezu yari Imana, yasenga gute se wiwe? Kubera iki yasenga se wiwe kandi nawe ari Imana? Mbere tukamwumva asenga akoresha aya majambo twumvise. Yohani akadufasha kumva amajambo yari mu gisabisho ca Yezu. Biradufasha kugira ngo natwe tumenye ingene dusenga, ariko kandi bikanatangaza ingene aya majambo twumvise Yezu asengamwo muri iki gihe, ahitamwo gusenga gutya, kandi ariko aragira ubwoba mu mwinjirana bwo kungene agiraje kumara urw'abagabo. Arazi ibimurariye vyose, mugabo mwumva igisabisho ciwe ingene kimeze. Bwa mbere Yezu arasenga se wiwe mu gihe yarahejeje kuremesha abigishwa biwe hani hamwe kwa Kane Mweranda. Arasenga se wiwe nogira nti mu ntumbero zibiri nyamukuru. Bwa mbere arasenga se wiwe kuko ari Imana, ni Imana, agasenga se wiwe se nk'Imana. Imana hamwe tuvuga yuko iri mu butatu bweranda, abo batatu n'abantu bama bari mu kiyago ciza. Ugusenga ni kiyago kituzigama mu kwama dusangiye umutima. Yezu na se barasenga nogira nti baraja mu kiyago kibaha kwama bashize hamwe. Suko Yezu yoba yumva ko ari Imana acagira ati bon wewe dawe sindagukena je ndi Imana ndashobora kuvyimarira. Ako ni kakanu kubwishime bw'umuntu. Nibaze b'abantu bose bibaza ko muri iyi si bahambaye, baciye ubwenge, bafise ibiharuro bikaze mu mutwe, bafise ubwenge bwa bimwe byose vya intelligence artificielle, bakagira ati nta Mana dukeneye. N'umwana w'Imana yari Imana nka se, yarumva yuko ategerezwa kuguma mu bucuti na se wiwe bw'ikiyago, ikinyene twumva kiza mu gisabisho ciwe. Uzobona yuko mbere umuntu yuko ahambaye n'umuntu amenya kuyaga neza, kandi atayaga umenga niwe yishira imbere
ahubwo akayaga nk'uhimbawe n'ukumva anezerewe nuko ari kumwe n'uwo bariko barayaga. Hariho abantu baza mu kiyago ukumva umenga niwe agomba kuguma yumvikana, niwe agomba kuguma sokoroka. Yezu ahubwo akaninahaza se wiwe. Nivyo turumvisa tubwiye ati ngo ninahaza umwana wawe. Seko aninahaza Yezu ni kugira ngo ni kubwa abigishwa nibo babikeneye cyane. Aha anyi turasa kubigaruka ko ubwo buninahazwa nitwibaze ngo ni bumwe bw'umuntu amenyekanye yakaka, bose bavuganga, bose bashaka kwitura, bose bashaka kwabumviriza, bose bashaka kuba inshuti ziwe. Si ivyo bwa mbere turaza kubona ibyo ari byo Yezu ariko arasaba se wiwe ngo amuninahaze. Yezu mbere tukabona yuko ahubwo yahoze yamye yitwararitse kuninahaza se wiwe nawe agaca muninahaza, akerekana mu bimenyetso no mu majambo yiwe ko uyo muntu adasanzwe. Si umuntu asanzwe, si n'umuhanuzi asanzwe gusa, yuko uyo ari Imana yabarungikiye hagati muri bo ikamera nk'umuntu. Nogira nti rero kumva neza yuko naho twoba tuhambaye, naho twoshika ku rugero rw'igihagararo gikaze gute, hari abantu uza wumva pati muze muransengera, jewe sigaye ndi mu bintu bihanitse by'ikintu gikomeye nadugijwemo, sinkironka umwanya wo gusenga, sinkironka umwanya wo kukebukana n'Imana. Haba harimo ikintu kitari cyo. Atari gusenga gusa bimwe by'impararo, mugabo kumva uti ndazi ahari lo secret y'ubuzima bwanje bwose, kuko ibintu by'ibihagararo byo ibintu by'ibintu bihanitse, ikibano kidushinga cyangwa ubuzima bukatuduzamwo, harazi igihe bigahera. Murabaza bo bigeze kuba bibamuhama birahera. Kandi ubuzima ukabona yuko umuntu igihe bandanije neza mu Mana, n'igihe biheze ntahugumwa aguma niganira ibintu byo hariya hejuru, kuko arazi neza aho ibihoraho, aho ibikomeye bishingiye muri we, ntatumutwe. Murabona ingene nko ngaha mu gihugu cacu, iyo umuntu hageze yuko ava ku bintu byari bimanitse hariya hejuru gategerezwa gusubira kumera nk'abandi, ingene bigoye. Kumva n'ingene n'abantu twigwe ngo bagiye kuba umuhimbiri wawe, kuko atakironka gwa rusale, atakironka bya bindi byose bikikuje. Oya, niyaba yaragumye abona umenga ubuzima bwe bunyegeje buhagaze kuri ivyo, nta nkeka niyasubira kumanuka hasi bizogorana. Nivyo umuntu yamaze kumenyera, kandi ivyo ku ruhande mwe birashobora kumvikana. Waramenyereye kugendera ku noti y'ibihumbi 10, amakubwira ati usubira ugendere ku noti y'ibihumbi 5, birumvikana ko ari akantu kabanza kugukana. Ariko igihe uzi ko hariho ibindi washinze bikomeye, gaheze ukagira uti kuko hazoza n'igihe nizo noti zidakora. Jona ariko ndaraba ka video kingene mu buzima ushobora gusanga ubuzima bugora, ingene dushobora kubwumva no kubutahura, ugasanga mbere turategerezwa kwama turiko turabuzirikana mu Mana, mu kungene tubaho uyu munsi, n'ingene dutegura akazoza kacu. Yari umuntu ariko aridoga ati menya kubaho mu buzima ugifise imyaka y'ukuba, atari abantu baguma bababwira bati ziganiriza kazoza, ziganiriza retraite, kazogera muri retraite utakiryoherwa n'ubuzima. Mbere wagira ngo ugira uryoherwe nabwo muganga agatangura kubwira ati heba kanyama ntiwakariye cage warukibasha, heba kunyu warakiyimye kijya gihe, heba kanakariya ntiwigeze ugafata. Bya bindi nyene aho wagira ngo ugira utangure kubifata, rero warabitse ibifaranga byo kubifata, ngabe ati bihetse hagarika urapfa. None wabayereye hiki?
cishamwo umererwe neza, ufata utuntu tumeze neza, we kubibikira ahantu utazoba ukibishobora. Zuvuga yuko utotekaniza kazoza, mugasanga umuntu yari nize gose, yaridweje gose ku buryo bw'uko hagera aho wamengagira atubura umukanda, muganga nawe agacaza ati ubanda canke wamara kuvyegeranya ukaza muganga kubwiye ati bishire wa muntu hariya mu Buhindi akuvura, byose bigaheruka. Ntiwigeze umenga urabayeho, kubera bimwe dukunze kuvuga ukubura l'équilibre, kumenya kubaho, kutegekaniriza kazoza, ariko kandi uri kurabaho uyu munsi, uri kurabaho uyu munsi, kandi ukagerageza kwakira ubuzima bwawe uko Imana ibiguhaye uyu munsi. Kuko wamusanga umenga kukubura uko gushira ibintu ku munzani mwiza, hari ukorokira uyu munsi mu vy'uyu munsi akarya nk'ukumenga ejo ntiyariho, nundi agenda akadwega gose nk'ukumenga uno munsi si hari. Kuguma umuntu yumviriza mu muka nico mutima dufasha guma twumva ubuzima bwacu uyu munsi ingene tutegerezwa kubamwo neza mu kanyamuneza kumwe n'Imana, ariko kandi dutegekanya n'ubwejo. Yezu turumvise rero igisabisho ciwe, agasaba ati Mukama ninahaza umwana wawe, ni mu bihe by'umubabaro kandi agira cyane wagoye. Imana akayisaba ati Mukama, hariho ibintu abantu badashobora gutahura, hariho ibintu bitugora gutahura yuko Imana ari hiri, kandi yuko birimwo iyo bavuze ubu ninahazwa kabod mu Giheburayo, no kuvuga ikintu kirimwo, ikintu kireme gikomeye, kirimo du poids, de la densité, kirimwo kiri substantiel, kirimwo akanovera, kirimwo akanyamuneza kandi gihoraho. Nitubone rero ubu ninahazwa la gloire glorieuse imwe y'isi, bose baramutinya, bose baramuvuga, bose barashaka umwege, bose barashaka kwikonekta kuri we, bose barashira ko profile yiwe. Si ivyo ubu ninahazwa ubwa mbere. Ubu ninahazwa kuri Yezu, arashima yuko wo kumva ko bunagutwikiriye igihe uri kurababara, ubabarira ikintu cy'isiguri komeye imbere y'Imana. Ikintu uri kurababara, ubabarira ikintu mwumvise ngo aho ubuzima budahera, ikintu kiza n'ubuzima budahera mu buzima bwawe, ikintu kiza n'ubuzima budahera mu buzima bw'uwundi, ikintu kiduza uwundi mu buzima, ikintu mbere gishobora gutuma ubabara ugashobora no guheba ubuzima bwawe, kamenga buraheze ariko buriko burazana ikindi kintu gisumbirije. Ico gihe gushobora kumva ubuninahazwa bw'Imana mu bihe bene ivyo si ibintu vyoroshe, nuko uba ufise mutima w'Imana abiguha. Tukumva ingene na Paulo abivuga muri iki gisomwa ca mbere nk'ibigaragaza koko umutumwa wa Yezu Kristo. Naho bangwanije, naho batashaka kuvyumva, sinahengeshanije kubaha ico bagirira neza cyose kikabuzugurura ubuzima budahera. Narabizize, narahatswe kubigwamwo, mbere mwe bakibaza bati bankuyeho, ariko Imana ikamvyura. Tugire Kristo. Uyu munsi dusabe mutima mweranda asubira dukaburire ico kintu gikomeye cyane, ikintu cyo kwiheberanira mu rukundo, kwihebera ikintu cyose kizana ubuzima mu bandi, kutabaho nk'uko umenga gusa ngomba kwegera kugwiza iby'ubuzima iwanje, ko nshobora kubaho nk'umuntu atanga. Mwumvise ingene Yezu muri iki gisabisho agenda asozera agira ati ngo kandi barazigamye ijambo ryawe, ubu barazi ico wampaye cyose cavuye kuri wewe, kuko amajambo wampaye nayabashikirije, nabo barayakira, baramenya vy'ukuri ko namuka kuri wewe, bongera baremera ko ari we wantumye. Agaca agira ati ngwerega ivyanje vyose ni ivyawe, kandi ibyawe vyose ni ivyanje.
iki kintu kugira ngo dushobore kucumva ngo nahazwa si ikintu cyoroshe. Murambona n'abubakanye ugira uti bemeye kugwa hamwe, bemeye ko vyose babisangira, ukabona umenga hari utunagira ati utu ni gwanje, ubona ati aya maproje ni gwanje, akira gwawe imenye, ukabona umenga hari ahantu bitugora kunywana n'Imana ngo twumve yuko wewe wese wabaye w'Imana. Imana ukamengura yiyuguruye mukagira uti aha mukama, aha antonkorereko bo tuzoraba kumbure ngire ncikane nzohamagara patiri nirege, aha ntunkorereko. Hari ahantu ubu ninazwa bw'Imana ca kintu gikomeye kigaragara mw'Imana n'igihe uri kurababara ntigishobora gutaha. Ntushobora kubona la fécondité y'ukubabara kwawe, ingene ubare bwawe buvamo ikindi kintu gikomeye, kubera yuko ubwakira mu mukama ukabugira uburyo bwo kwitanga, ukanka ko bwo kuzibira kumenya Imana no kugirira neza abandi, ukaguma uburondeza mw'Imana kandi ukaguma urondera uko wobera abandi ubuzima muri ubu nyene buzima busanzwe, ukaba uriko uyugurura ubuzima budahera. Ivyo ni Yezu ashobora kubitwumvisha mu mutima wiwe, kubera mutima wiwe waduha tukabaho turondera kumwishushanyako. Nariko ndavuga nti mugabo n'umugore hari igihe ushobora gusanga umwe wese agira ati turabanye mugabo ibi ni gwanje undi ati ibi ni bigwanje. Birashika kuko hari igihe usanga ububanye n'umuntu asesagura atamenya kuzigama neza. Wa muntu yimburira kubiri na Yezu, ngo yimbura kubiri na Yezu ngo arasesagura, niyo yabivuze. Bigasaba yuko rimwe rimwe hari ibintu ugira uti kubw'ineza yiwe nawe nyene ko azogera igihe akabikenera, reka mbe ndabishira ku ruhande. Ciyemo kugira ngo mwumve uko burya dutera tumenya Imana gusumvya, ukuyimenya neza ni yuko dugera kuri urwo rugero rwaho ivyacu vyose twumva ko twabishize mu Mana, mbere n'ivyaha vyawe vyose ukumva uti narabishize mu minwe y'Imana. Imana ni ingenzi uko ishaka, ico gihe bunazo bw'Imana bukagutwikira kandi bukagukoreramwo ibyiza byinshi, ku buryo bw'uko ibikunezera, ibikubabaza, ibi na biriya vyose ubigize iby'Imana, Imana ikuzigama kandi gateba ikabikuramwo ikintu cy'ingirakamaro kikuninahaza uko nawe yininahaje. Dusaba mukama kugira ngo mu vyacu vyose uko ubuzima butwongeye igihe cyo kubaho, twumve ko butwuguriye inahazwa ry'Imana rizanana nuko ivyacu vyose yerekeza ku mukama, kandi tukiyugururira kuba abantu bakorera ubuzima, bitanga mu buzima kugira ngo ubuzima bw'Imana bugume bwumvikana hagati yacu, kugira ngo ubuzima bw'umwe bugume bukurira ahiyaguye gusumvya. Ari naco gituma ukaba udakorera ubuzima, ukaba utitangira ubuzima, ukaba ushaka ibintu vy'ukuninahazwa. Abantu mugomba kwitoza kuba bashinga amateka, mukaba mwiteguriye kuja kurya gusa no kumara ivy'ubuzima, ntimwitegura ahubwo kubigwiza no kubyitangira ngo abantu benshi bakire baveyo. Nta buri nahazwa muri ko murashikira, nta cardboard muri ko murashikira y'Imana. Tugire Kristo. Abantu mwese mwiteguriye kuja gukina politike, kandi buca tubaha amajwi, muze muyahembera abantu mwumva ko bari mwico kintu. Abantu badasohokeye kuza kurya ngo niyo turu yabo, ahubwo basohokeye kuza kubigwiza kugira ngo ivyo dukenye biboneke kuri twese. Ibitoro bishobore kuboneka, iyo sukari ishobore kuboneka, ibinabiriya bishobore kuboneka, n'imibiri naho batocabizana ubwo nyene twumve ko turi mu ntumbero yuko biza biraza.
kuko aba bantu bacu bose bakorera abandi barakeneye kumva ko ari ryo ninahazwa, ko ari wanyegeje inahazwa ryacu ry'umwumwe. Na wewe aho Imana yaguteretse mu buzima, ni ku kazi, ni binabiriya, umukama numvise ingene Paulo agira ati sinteho ubwoba no gupfa ngo nuko norangura ubutumwa bwanje neza. Kumva uti muco Imana yanteretsemwo hariho umugambi, hariho mission, hariho ubutumwa Imana yampaye kugira ngo abaskuti hariho principe bafise ngo ntuzusige isi uko wayisanze. Aho baguteretse ntuzusanga uhavuye ibintu byaragabanutse kandi byimukiye iwawe, hako bigwira nawe ukazosanga uko udugije ibya benshi ibyo we navyo nyene biriko bidugiramo. Ico kintu ntituracumva. Benshi baza bati uko nkwegera iwanje, uko nduzi ivy'iwanje, mbere bamwe iyo bahaze kuko iwabo bariye bagahaga bagacavuga bati igihugu cyose kirahaze, cyose caduze. Waduze wenyene. Wahaze wenyene. Ni witanga kugira ngo benshi baduge, bahage bahage bamererwe neza, uzosanga nawe uri kudugiramo, uzosanga uri kuradugiramo. Nagomba nibwirire abantu bose mugiye kutuja imbere muri ibi byose mugomba kwitoza, biba amashugwe mu murima w'abagenzi banyu, abo nyene muri ko murasaba amajwi, muzosanga yashuritse iwanyu. Banza mwitangira ubuzima bw'abo bantu. Ini nahazwa ry'Imana rizo gutwikira riguherekeze gushika kuri wa munsi wago. Amen.